kiganiro mwateguriwe n'ishyirahamwe Fokode. Muri indwi zibiri zirangiye mu Burundi hari amakuru ajanye n'umutekano na politike yagiye arakurikirana kandi aragishinga abarundi batari bake. Muri ayo makuru akomeye harimo igandagurwa ry'umushikiranganje Gabi Bugaga, ikibazo c'ibigwanisho vyasohotse igihugu, ikibazo mbere twari twanababwiye tubahaka amakuru mu kiganiro giheruka, harimo kandi n'amajambo yagiye arashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, na cyane cyane ku nkomoko y'umuriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho muri Brigade Logistique benshi bita Kambazi. Mbe none ivyo vyose kuba kwabaye uguhurirana gusanzwe canke hari isano bifitaniye ko vyagiye birakurikirana mu mwanya muto? Kuki leta itashimye gutanguza amatohoza ku rupfu rw'umushikiranganje Bugaga? Hoba hari isano hagati y'urupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga, amakuru y'ibigwanisho vyinjira mu Burundi bigasohoka, be n'umuriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho? Niba iryo sano rihari nirihe? Ibibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ari nawe agiye kubabwira indinganizo ya kino kiganiro. Alice. Urakoze Gilbert, nkuko twama tubigenza muri kino kiganiro tuba dufite abatumire, ariko no munsi ni kiganiro kidasanzwe, dufise umutumire umwe rudende. Umutumire wacu uno munsi ni Pacifique Ninahazwe, arongoye ishirahamwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije Gilbert na Alice, ndaramukije kandi abo bose bariko baratwumviriza muri kino kiganiro, nkaramutsa nabo bizoshika bakacumva inyuma. Murakoze. Nkuko rero iki kiganiro cama gitunganywa kiza kuba gifise ibice bitatu nkuko vyama bigenda. Mugenzi wacu Gilbert atubwiye ibiza kuba bigize kino kiganiro, ni navyo umutumire wacu aza kugaruka ko mu gice ca mbere ca kino kiganiro. No kuvuga ko aza kugaruka ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga, ibigwanisho amakamyo agera ku 83 yasohotse ava mu Burundi yerekeza mu gihugu ca Tanzania, eka mbere no ku muriro wadutse mu bubiko bwa Kambaze, aho umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'igisirikare bamaze iminsi bavuguruzanya. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro ni ka karyo keza ku guha ijambo abariko badukurikirana kugira ngo babaze ibibazo, eka mbere n'abafise amakuru canke bafise intererano nabo nyene bashobore kubishikiriza. Mu gice ca gatatu uno munsi ntituza kugaruka ku kagohe canke ku mpanuro, ariko umutumire wacu tuza kumusaba kugira ngo agire ico ashikirije kuri ino genekerezo rya 26 Ndamukiza rihuriranye n'umunsi imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yatanguye. Pacifique Ninahazwe ngira ngo arafise akajambo aza gushikiriza kuri uno munsi. Dusubire twibutse abariko badukurikira ko atakamaro ko gusaba amajambo nkuko tubona bariko barabigenza mu gice ca mbere, kuko ico gice ca mbere cahariwe umutumire. Kino kiganiro rero muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Fokode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo aya majwi abashikire. Ikiganiro kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Gilbert, nyatatevye turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego Alice, umurakoze, arakoze umutumire yashitse hakiri kare. Turashimiye abo bose bariko baradukurikirana mwagamburutse mukaba muriko mudutega amatwi. Pacifique Ninahazwe nibutse ko murongo w'Fokode nkuko Alice yabivuze, kino kiganiro imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, ikiganiro tugikoze nyuma y'amasaha make umugambwe CNDD-FDD usubiye gutanga Evariste Ndayishimiye ngo bari wazoba umukandida azowuserukira mu matora y'ibihumbi 2027. Mbega mwavyakiriye gute? Ego murakoze, nk'abandi barundi bose nabonye ayo makuru. Icambere novuga nuko ntatangaye, muribuka ko hari ikiganiro ngaha vyigeze gucamwo, hanyuma murabimbaza ko ico ndavyibaza ko ndabwira nti nta kintu na kimwe mbona uyu munsi cobuza Evariste Ndayishimiye ko
azitoza muri 2027 ikiretse habaye isanganya ridasanzwe nayo ubundi nta na kimwe kiriho cyo mubuza inkuru yonyene iri mu vyabaye uno munsi ntabwo ari ukuba mu mugambwe bamwemeje ngo abe ari we yitoza azokwitoza ku izina ry'uwo mugambwe ahubwo igitangaje n'umwanya bikozwemo abamukurikiye nko mu ndwi iheze mu kiganiro yariko aratanga mu kinyamakuru Yaga mumenyesha amakuru yaramubajije ko ahahamiye ivyo byo gutwara byo kuronka ikindi kiringo avuga ngo yaba bihahamiye ngo aba yamaze gutangura ngo ivyo gukora ngo ivyotuma ngo ari we ngo aca yitoza kandi muri 2027 nta n'indwi ihaciye avuze ayo majambo yamaze kuba umukandida ikindi nokongera ko nuko ibimenyerewe nuko abakuru b'ibihugu batangaza ko bazitoza ku munota wa nyuma abandi bose baravuga ko bazitoza ariko ugasanga umukuru w'igihugu ahari wewe ashaka kuguma ari umukuru w'igihugu akwiye ico ikiringo kitari gito ariyo mpamvu usanga bitoza gayo ukwezi asigaye amezi abiri akaba ariko bavuga ko bagiye kwitoza canke mu kiringo seni iba yavuze ngo abantu bazane amakandidatire baze kwiyandikisha ko bitojeje Evariste Ndayishimiye avuze ko azitoza ata wundi muntu n'umwe aravuga ko azitoza abivuze hagisigaye umwaka ngo amatora abe bisigura ko ivyo yakoze ari ikindi giharuro ko hariho yagerageje gutanganwa ari umukenyuro waba ashobora kuba yari yikeka ko bohava bamubuza kwitoza mu mugambwe wiwe nayo ubundi nuvuga ngo hari abandi bantu bariko barahiganwa bikomeye mu gihugu uravye ingene imigambwe yayigize nta kintu na kimwe cyatuma yihuta uravye uko mu bindi bihugu bigenda iyo umuntu amaze kuba umukandida biragabanya n'inguvu ziwe yari afise nk'umukuru w'igihugu kuko nk'ubu ho cyaboneka ubundi avuga ati nzitoza dufata aha mu kiganiro Alice Hakizimana nawe je yoca tubwira ati najewe ndi kandida kabitangaza mu bisanzwe bategeza kuca batangura gufatwa cyo kimwe ndayishimiye na Alice Hakizimana kuko bazobabaye abakandida azoba yitwa umukandida gusa nawe nk'abandi azoba gifise amabanga y'igihugu kuko ari wahari ategeza kugihagararira mugabo nk'umukandida umuntu ari mwihiganwa ibyo akora byose bitangura kwitwa kwiyamamaza hari ikintu cyaca gihinduka ingene agiye gutwara igihugu mugabo sindavyiteze kuri we ntabwo ndamwiteze nko kuba umudemokrate w'ukuri umuntu agenda muri demokarasi y'ukuri azobandanya yigenza nk'uko atari umukandida kandi ubu ari umukandida yateza kuca atangura kunganishwa n'abandi bakandida nkawe rero yihutiye ivyo atinya nk'imikenyuro yashoboka mubo bari kumwe yibaza ko boshobora kumubuza agerageza gukosora canke muri ijambo ngo gukwepa guca kure ivyashikiye Nkuru Nziza mu gihe yariko aratwara Nkuru Nziza muri 2015 rimwe mu makosa ashobora ko yari ihendeye no kuza kubirondera ku munota wa nyuma iyo Nkuru Nziza burya arondera kuba umukandida muri 2013 muri 2014 bajya bafrondere ntibari kuvyubahuka nta bantu bari kubakwa kwemera gutakaza ibiti byabo hagisigaye imyaka 2 rero ico nico giharuro cya mbere burya bagiza agira ati ninda za kunyubahuka hagisigaye umwaka wose muce ndamukura ikindi yakinye kumbure shobora kuza kugaruka ko ningene muri 2020 Nkuru Nziza maze abagenero bamaze kumwankira ko yitoza ubugira kane hanyuma akacaja mu akashiraho amategeko kavuga ati reka turabe rero ingene hazoboneka umukandida narumvise Ndayishimiye abivuga ingene babigenza bo mu kuronka uwo mukandida ko kuraba ukwije ngo amanota icyo atavuzemo nuko umukuru w'igihugu aba hari aba bifisemo ingufu nyinshi cyane ingene ivyo bintu babikora rero Nkuru Nziza arabikora ku buryo uwo mukandida yategerezwa kucaba Pascal Nyabenda ivyo barabikoze muri 2020 gushika ku munota wa nyuma umukandida bose bari bafise yari Pascal Nyabenda ariko mwibuke ko amakuru yaje kenshi ko ibintu byagiye guhinduka ku munsi wa gatandatu mu masasita y'ijoro buca baja muri kongere ngo batore uwo mukandida niho abagenero batanu muri CNDD-FDD bagiye kuraba Nkuru Nziza
baramubwira bati ku kirimba cy'Igitega baramubwira bati twebwe turipfuza ko dusubira kuvugana ku kijanye n'umukandida nawe arabwira ati ico kibazo caraheze nta by'umukandida turamufise none tushaka kubivugana kwige ati yamara twebwe twipfuza yuko umukandida yoba uva muri twebwe mu bagwanye ntitwipfuza ko abo musivile ubu waduhaye twebwe ntitumwemera mushaka nde none uwundi wo muri mwebwe ninde igituma yabivuga gutyo ngo Nkurunziza yari yiteze ko atanumwe muri abo yokubahuka kuvuga Ndayishimiye ko Ndayishimiye niwe wenyine ari umusirikare muri uwo mwanya muri abo bajenero atari mu mabanga y'igisirikare wewe Nkurunziza agira ati mwese muri abasirikare nta mukandida ashoboka rero ko uwundi mufise mushaka nobaha ninde ko twari dufise umukandida hama aratangara icaciye kiba amakuru kuko ndayafise nuko icatarazi hariho umugumu ukomeye bari bateguye abo bajenero nuko abakuru b'amakambi umuntu wese w'umusendefted afise ikintu atwara cyitwa ikambi afise ingabo zimugendanira afise abo bose imiduga yabo yari ku irembo ry'ikirimba Igitega umwe mu bari bagejejwe umutekano w'umukuru w'igihugu uwo bita Ndundi niwe yabibonye ivyo bintu ati ibintu nibiki aja kubabaza abo bantu bose abonye abakomanda bose amakambi mu gipolisi no mu bindi ati ibi bintu nibiki bamubwira bati twebwe hari intumwa dufise hariya turazi ko bariko baravugana n'umukuru w'igihugu turarindiriye ijambo ry'ihumure batuzanira Ndundi abibonye ati ibintu biteye ubwoba yinjira kuraba umukuru w'igihugu amubwira ati ingwe ico tuvugana Ndundi ngo aramubwira ati nyabuna ibintu muriko muravugana nabo bantu je ntavyonze ariko ibintu biri hano hanze birateye ubwoba abakuru b'amakambi bose abasendede bari ngaha n'ingabo zabo n'ibigwanisha ati nimba hari ico bariko baragusaba vyiza wokibaha ibara ntiribwe kuko twe nta n'inguvu dufise zo kuja kugwana n'abantu turiko turabona umukuru w'igihugu rero yinjira yahindutse ubundi yari yabibangiye ngo aca ababwira ati rero ko numva mushaka ko ubundi mukandida reka duhamagare n'abandi baze tukivugane ko ahamagara abatwara umugambwe mu ntara bose arabazana bari bamwe muri batwara umugambwe nyine ubwo bw'igihugu nabo mu ntara bose arabazana abashira ngaho arababwira uko ibi bigenze aca asaba ko batora batoye ngo wa mukandida wa Nkurunziza Pascal Nyabenda yoba yaronse nk'amajwi 2 gusa nuko vyahize no kuvuga ujya mwanya ibintu vyabaye umukuru w'igihugu baramutegetse uko bashaka Ndayishimiye rero uyu munsi atinya ko hari ubunama yumva hari amakuru yumva yabo bajenero atinya ko abitebeje nawe ku munota wa nyuma yo kwisanze bafise undi mukandida n'iyindi mikenyuro nawe atiteze uko bagize Nkurunziza agasanga mubwiye ko batemera ko yitoza kuko wumvirije abasende deputy byo bavuga imyidogo bafise iruta ibitwe tuvuga ngaha mu biganiro umusende deputy muvugana umva uzavuga ngo igihugu carapfuye ngo ibintu nta nakwe kigenda muri kino gihugu uko mwagisize mu kibona mu kumigwa niko bose bagenda baravuga rero ayo makuru yose arayafise yaritanze Ego, reka tugaruke ku bibazo nyezina vya kino kiganiro Pacifique nahazwe mwarumvise leta ishikiriza ko umushikiranganje Gabi Bugaga yahitanywe n'urupfu rw'isanganya muri Fokode twarabonye mwandika ko hari ibimenyetso bishika 10 vyerekana ko umushikiranganje yagandaguwe inyuma y'imisi havuzwe ivy'ugo rupfu muri Fokode muhagaze he muremeza ko ari sanganya koko nkuko leta ibivuga canke umushikiranganje yaragandaguwe amakuru Fokode mufise ameze gute tugiye kuvuga ku kibazo kiba kigoye hariho n'abagiye barambwira bati nkeka kiganiro wari kurundira kugikora ukazogikora bamaze kumushingura nivyoroshe kuvuga ku bintu vy'umuntu aba yapfuye nkuko iyo hariho bene izo mpari zose ziba zihari nohera guhuza umuryango wa Gabi Bugaga sinzi ko ari Bugaga canke Bugaga ariko twohera ngaho hanyuma nkanababwira ko abashobora kuba batabizi Gabi Bugaga burya natwe mu mashyirahamwe yigenga turamuzi ntabwo ari umuntu tutazi ari umuntu twabonye muri izo nzego jewe nkirongoye urunani rw'amashyirahamwe yigenga Force Gabi Bugaga yari mu rwego rujejwe gucungera ibikorwa byo muri Force twita
umenga ni comité de surveillance yari mu barongoye ubwo rwego. Ni ukuvuga ko hari umuntu natwe tuzi mu mashyirahamwe yigenga, yari muri force aserukira ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru, nimba ntihenze ryari ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru bavuga iby'inkino bya siporo. Iryo shirahamwe twari turifise muri force, aba ridaserukira, hanyuma aritoza aratorwa nawe mu nzego zatwara force. Urumva ko muri twebwe n'umuntu tuzi, niko muri 2015 yaratandukanye n'inzira zacu. Arabonye inyandiko zimwe zivuga ko n'ico gihe yari muri force yari yaramaze kwinjira muri CNDD-FDD. Ico gihe navyo twari tuzi. Nabonye inyandiko zivuga ko yinjiye muri CNDD-FDD muri 2009, kuvuga ko twari kumwe muri force. We wari umunywanyi wa CNDD-FDD, ntaco nzi ko hari ibyo bari baramutumye kuducunga, ntabyo nzi. Mugabo uko twebwe twamubona muri iyo myaka tukiri kumwe, Gabi Bugaga yari umuntu je namenye vuba nuko yari yubatse, kuko yari umuntu akerebutse, yaboneka nk'umusore kandi yaboneka ari muto cyane. Ntabyo narinzi imyaka bariko barayivuga yiwe, ntayo narinzi ko ageze kuri iyo myaka. Nabona yari umuntu aboneka ari muto, akerebutse gose. Hageze nkajya guharura amajwi, abantu bitoje, aca yiruka imbere n'ingoga, afata ingwa, akaba ari mu bandika, mu baharura. Yari umusore ameze uko. Ikindi twamubona nk'umuntu w'ubuzima, yari umuntu atera inkuru cyane. Ahantu hari bama bariko baratwenga, abantu bose bama bariko baratwenga. Jewe mu myaka natwaye force nta kibinze ndamwumvamwo, sinigeze numva bamwitogera, sinigeze numva inzankano, nta kintu kimeze gutyo nigeze ndamwumva ko. Yari umuntu akunditse, yari umuntu akundwa na bose, yari umugenzi wa bose. Uko niko niyo mashusho ya nyuma je mfise ya Gabi Bugaga muri iyo myaka. Rero nyuma ya 2015 niho yabonetse nyene gose ko ari uwo mu butegetsi, ari uwo muri CNDD-FDD. Abuja kuraba urubuga rw'iyo rwa Twitter ruriko n'ubu, murashobora kuja kuraba ibyo yandika. Ni inyandiko zibabaje, ni inyandiko kuri twebwe zidutuka. Amashyirahamwe yacu ahakwa kuyita ko ari amashyirahamwe terroriste. N'umuntu yatukana n'umushikiranganji w'u Rwanda, avuga yuko ari muri leta atazi, uyu Olivier Nduhungirehe, amubwira ati iyo leta urimo ntayuzi izokwica, none niwagiye ubwa mbere muri leta yo muri CNDD-FDD niwaciye apfa. N'umuntu yavuga ibintu bibi by'ukuri, ugiye ukaraba ibintu yandika hagati ya 2015 na 2020, n'umuntu yandika ibintu bibi cyane. Muri iyo myaka yari n'umuvugizi wa Reveriyano Ndikuriyo, yari umukuru wa Sena muri icyo gihe, umukuru w'inama nkenguzamateka. Inyuma ya 2020 hamaze kuza intwaro ya Evariste Ndayishimiye, harabaho uguhesha. Inyandiko yandika hagitwara Nkurunziza n'inyandiko yandika hatwara Ndayishimiye hariho ubudasa. Ivyo gutukana ntivyasubiye gukomera. Niko yerekana ko ari uwo mu butegetsi nawe nyene nk'abandi, yerekana ko ari CNDD-FDD. Izo nama zabo, makoraniro, ukeza abagenywe, ivyo yabikora nk'abandi ba CNDD-FDD bose. Mugabo imvugo yo gutukana nko muri no myaka ya nyuma ntivyari bikiboneka na gatoya. Ahubwo ku makuru mfise yashobora kuganiriza abantu bose, ntiyari umuntu aboneka ko yugaranye nk'abandi ba CNDD-FDD. Ahubwo yaboneka nk'aba CNDD-FDD muri kino gihe umengo barafise agahinda kuva Nkurunziza. Umengo mu ntwaro Ndayishimiye ukibona ba CNDD mugabo ntibanezerewe muri iyo ntwaro. Hariho benshi bameze gutyo muri iki gihe, ndaza kumbure kubigarukako. Reka rero nje ku kibazo nyene mumbajije. Urupfu rwa Gabi Bugaga tugwakira gute muri FOCODE? Dufata ko ari sanganya nk'uko leta yabivuze, canke dufata ko yoba yarishwe? Mu gatondo ka kare cyane ujya musapfa, jewe nabonye ku rubuga rwa Facebook umuntu anyandikira ubutumwa, avuga ko babonye imodoka yagize isanganya, yavuga mu Rubirizi, kivuga bagiye kwivuga neza mu nyuma, ariko yanyandikira ngo mu Rubirizi, ngo mu Bigazi, ngo hanyuma ngo imodoka akambwira uko ameze n'ifoto mbere barayimpa. Acarambwira ko babonyemo ikiziga c'umugabo yambaye ikabutura. Ati kuri ico kiziga hariko ikarata yo muri Seni ivuga ko ari commissaire ajejwe logistique na approvisionnement muri Seni. Handitseho ko ari Gabi Bugaga, ariko ntituzi ko ari ujya mushikiranganje. Twebwe abo bashikiranganje ntabo tuzi.
uko niko ubutumwa bwaje nisanganya ntituzi uwo muntu ndaza kubigaruka ko mu nyuma muraza kumva igituma nk'icyo ndagishimitse ko ajya amakuru ya mbere abantu bose bahawe ni amakuru yari yateguwe birashoboka ko nanjye wari arambwira ibyo yashobora kuba ari umukozi w'iperereza kuko twese ahantu hose hasohotse amakuru asa bahejeje kubivuga naciye mvuga nti sinabizi ko ibi bintu ari byose mpamvu ntanga amakuru ngo sange nshikuje reka ndabe ko hari abandi barabyandika cyajya kuri Twitter nsanga nibaza ko uwa mbere yari yabyanditse ashobora kuba yari SOS Media ishobora kuba ari uwa mbere banditse iyo nkuru nibo nabonye kuri Twitter cyane ndabona ko bya bintu mejeye kuronka ari ukuri niho rero nanje ndavye ifoto nkarabwo navuga ibibazo bya mbere mbona umuntu yo kwibaza none uyu muntu nimba yagize accident y'imodoka bigenda gute ngo abaryamye gutya mu mwanya wa mbere baduhaye ifoto kuguru bamaze kugura umuryango kuri hanze ariko amafoto y'ubwa mbere gose yaciye aboneka inyuma ukuguru kwiyo kuri mwidirisha isanganya ry'imodoka umushoferi aba afise ukuguru mwidirisha riba risanganya nyabaki aryamye neza ubundi umushoferi agize accident ariko aranyonga agwana none na volant abagerageza guhagarika imodoka none nawe yagiye kuryama no kugura ashyira hejuru ibi bintu byagenze gute nicyo kibazo cya mbere cyaje mu mutwe hanyuma ukaraba nta maraso aboneka hafi yiwe none ibintu nibiki ukabona yavyimvye mu maso imodoka wayiraba yo nyene uruhande rw'umushoferi nta kintu cyaboneka coba cabaye nabi unagira ati none iyi modoka yagonze gute habaye ibiki urumva ibibazo vya mbere byari bimeze uko mu nyuma hatera haza yandi makuru menshi haza na video ariyo yerekana kumwe nyene yarameze hama ibibazo uko haca umwanya niko ibibazo byaguma bica byongerekana ukaraba ikibanza cyabereyemo isanganya ahantu habereye isanganya ry'imodoka mu mwanya mu bihe bene ibyo urabona amapine aho yaciye umuntu agwana yikatisha ikamuzungurukana mu nyuma haza noneho uruhande rwababaye rw'iyo modoka hagati na hagati ku ruhande rw'undi ukabona uti mbona iki kintu icyoba cyayigonze kimeze gute ku buryo imodoka iba gutya nimba yagonze ibigazi cyari ikigazi gikoze mu byuma cyari ikigazi kimeze cyoshobora kugira imodoka nk'uko tubibona noneho haraza umunyamakuru wa Iwacu aravuga ko n'urufunguzo rw'imodoka barusanze rubitse mu isakoshi tuti ibyo bintu yanyonga imodoka urufunguzo rubitse mu isakoshi haraza andi makuru menshi imodoka bayisanzemwo isakoshi yuzuye amahera ntawayatwaye muri kofre hariyo umuriyoni ntawawukozeko haraza imparati y'inyuma ko itariko mugabo itaboneka muri ico kibanza baravuga ko kigazi kimwe kiriko amaraso ayo maraso yavuye he none umuntu ari indani mu modoka amaraso yiwe yeretse kuba mu modoka aza kuba hanze ahantu ku kigazi ibibazo byinshi bitera byumvikana ko haciye akanya gato turatwumva leta isohoye itangazo iryo tangazo aho ryaje ritangarije ntiryavuga ko bazotohoza nk'uko byahora bigenda ubundi mu yandi matangazo baje babemeza ko umushikiranganji yishwe n'isanganya baca barahoza umuryango n'abarundi baca baravuga ko mu minsi ya vuba bazotanga ibijyanye no kumushingura umukuru w'igihugu mu kanya gato nabo baranditse yandika ibindi bisa n'ibyo nyene muravuga ati ibi bintu byitwa gute n'isanganya risanzwe riratohozwa naho vyuba yari isanganya nyene biboneka ko ari isanganya riratohozwa uko ryagenze none umushikiranganje yagiye mu kibanza nk'ico gute mw'ijoro vyagenze gute ngo abatagira umugendanira vyagenze gute ngo abatagira umushoferi kugira uje ku birometero 10 by'igisagara cya Bujumbura mw'ijoro ukacugirira amasanganya gutyo kinjira mu bigazi vyagenze gute aho niho twebwe muri Focode bwa mbere twerekanye ko hari ibimenyetso ibyo byose vyerekana ko uyu mushikiranganje ashobora kuba yarishwe uko rero bitugendera muri Focode ni gute inkuru yose itanzwe na Focode ivyara amakuru igihe cyose twandika haca haza ubwo nyene amakuru abantu bacatangura kwiyugurura n'ubu amakuru yabugaga abandanya kuza harayo naronse ejo gutyo abantu bagatangura kuvuga ivyo babonye ivyo bazi uko ibintu byagiye biraza
ngoma ndabahe nk'akarorero sinza murazi iyo ndiko ndavuga ko mbashaka gukingira abatanze amakuru sinza gutanga ibituma nk'umuntu yatanze ayo makuru yoshobora kugirirwa nabi mu gifaransa niho bavuga ngo il n'y a pas de crime parfait no kuvuga nta cyaha na kimwe gitegurwa neza ku buryo umuntu yirinda ibintu byose byotuma hamenyekana icyakozwe muri ujya mwanya ivyo bintu vyaba ibyo byitwa isanganya vyabereye ko muri iryo joro kajya karere na karere karimwo abantu batari bake b'abanyezamu bafise ibintu bararira ntaza gutomora kugira sinkwege naho bahera mu gukora amatohoza y'abatanze ayo makuru ariko muri abo batari kure cyane yahajya hari abatwandikiye baratomora neza ibyo babonye muri iryo joro bambwiye bati hagati y'isaha indwi n'isaha 8 z'ijoro twarabonye imodoka zibiri zije ziherekeranije zigenda bukebuke imodoka y'imbere uwo muntu kubera avuga ati umva sinegereye ngo ndayibone neza ngo mperaheze yavuga ati yari mu bwoko mbona umenga nizo bita Vox ariko sinemeje ko ari Vox kubera ko ntayegereye ngo mvuge ngo ni Vox nyene niyo yari imbere inyuma yo ikaza yakije amatara neza ati inyuma yayo hariho imodoka ya camionette double cabine kujya nyene twavuye tuyibona inyuma ati yoyo yatsi ibinyoteri kumbure nk'abatumva neza ikirundi ibinyoteri ni clignotant mu gifaransa ti yo yatsa bijya binyoteri biza biraklignota iziri inyuma yayo ati cyo ntashoboye kubona nuko yimbere yoba yarakwegeye inyuma kuko twari kure nta mugozi twari gushobora kubona hari mu ijoro sinzi ko hariho umugozi ariko zari zegeranye zigenda bukebuke ati izo modoka turazibona turaziraba aho turi hanyuma twibata ko bisanzwe zirarengana ati cyagiye kudutangaza haciye iminota 10 gusa twabonye ya modoka yari imbere ivayo yiruka mu murindi udasanzwe hariho n'isanganya yari iherutse kuba tuba tuti uyu nawe nubundi ashaka kwiyahura abantu bagenda gutya aya masaha nibiki yavuyeho yiruka imwe yari inyuma yoyo ntiyaza ntitwayibona aca arambwira ati buri mu bucagucagu ngira mvuga igishobora kuba giteye ubwoba ariko nibaza ko bitokora hariho nyine kuba cyamenya abo bantu mu bucagucagu harabonetse umuntu w'umugabo twabonye yaje hafi mu masaha 10 y'ijoro mu bucagucagu yewe yavuze ati sinzi ko isanda yivuze nza ko yavuze ati hajya mu mutwenzi haba hatukura hejuru avuga ati ico gihe haje umuntu w'umugabo w'inzobe atari muremure kandi atari mugufi asa neza ubona ko ari umuntu nyene yifise araza yambaye impuzu za siporo nk'uri muri siporo araturengana ati hanyuma turavye turabona ko yambaye motorora ati je narabaye mu nzego z'umutekano ntiyavuze z'umutekano nyene nk'uko dakivuze ariko n'ibintu vyegereje ivyo hama aravuga ati narabonye ko ari umusirikare wo muntu aragenda haciye akanya hariho amasaha yacu yo gutaha twigiye imbere ya modoka twe turayica kure turabona hiri turavuga ati ya modoka nijya ati yari mu bigazi ku birometero si ku birometero ni ku metero nka 8 canke 10 ngo uvuye kuri kaburimbo ati turayibona ati hanyuma dushaka kuja kuraba ngo turabe ivyo ari byo kuko twari twayibonye ati hanyuma haba hariho uwundi muntu ahagaze aravuga yuko atawuja kuraba ati mugabo haba isanganya nuko bo bari bafise ibikorwa byabo bikorera barabandanya wa mugabo yaduca ko tumusanga imbere ariko arakora amapompage byitwa ko ari muri siporo turigira tibwakeye turagaruka tugarutse rero dusanga abantu barundanya aho hantu ni benshi niho twasanga abantu basa n'abarigije kure mu ntibiyegera imodoka mugabo bose bafise bariko baravuga ngo ni isanganya ryabaye hari umugabo arimwo yambaye ikabutura kujya nyine twaciye tubironka twese hanyuma acarabana ati none mwebwe ayo makuru mwayahawe nande ibi byose muri ko muraduha mwabihawe nande baca baramwereka ati uriya mugabo niwe abitubwiye byose uko byagenze aravye asanga ni wa mugabo yabaciyeko ni wa mugabo yamye babonye agira siporo niwe yatanze ayo makuru y'ivyabaye byose hanyuma ati mu nyuma
hageze ko ikiziga bagikuraho n'imodoka zose zari zihari zikagenda, twabonye wa mugabo yinjira muri izo modoka nawe zigenda zimujanye. Rero aya makuru ni amakuru yerekana rwose ko ibyabaye bishobora kuba byari byateguwe. Hariho abandi bo mu nzego z'iperereza bubahutse nabo nyene kutuvugisha. Umwe ni n'umutegetsi, ntituza kumuvuga nk'uko twama tubikora, ni n'umutegetsi mu iperereza. Hariho icyatumye ikimenyetso kimwe mu byabereye aho cyatumye turondera uwumushikira akamubaza ko ari we yoba yakoze ibyo bintu. Hanyuma nawe aravuga ati ibyo bintu nimubiturondere ko si twebwe. Ngomba mvuge mu majambo yakoresheje, ndavyikure ko mu kubivuga kuko iyo Focodite itafise yo nyene ikintu bifite icyemezo ntiheza ngo yemeze. Mugabo nkoresha inyishu twahawe. We yagize ati ivyo bintu bironderere muri garde présidentielle. Niryo majambo yakoresheje. Ujye yishwe kandi bironderere muri garde présidentielle. Uko niko majambo twahawe n'umuntu w'umutegetsi muri service national de renseignement. Uwundi muto cyane wewe aragira kure akavuga ijya modoka ahantu yahondewe, sinza kubitomora ivyo, ariko aravuga urupangu yaratubwiye ijya modoka bayihondeye mu rupangu runaka. Ivyo twarabironse, ati we ntibari bamwiciye muri urwo rupangu, bamwiciye ahandi, bamuzana muri urwo rupangu, bamwinjiza mu modoka, baraheza babandanya imodoka bazitwara hariya. Ikintu gihambaye uwo muntu yongeye ko nico ngomba mvuge ko nuko yavuze ati ico mutamenye, kuko namubwiye nk'ibyo z'imodoka zibiri batubwiye, ati muri iyo modoka y'imbere hariho bamwe mu barimwo ari abantu bakorana n'iperereza, bakora kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, bari bahawe igikorwa ko muri ico gitondo nyene baca batangura gukwiragiza ibindi bintu byoba byishe umushikiranganje. Barabisomye benshi cyane, amakuru yakiyaza avuga ko uyu mushikiranganje yaboregwa, abandi ngo uyu mushikiranganje ngo yakunda inkumi. Hariho n'abageze ku rugero nk'urubuga rwitwa Ntareland, baje kwerekana ibimenyetso byose ngo byerekana ko ibyo bintu ariko biriko biravuga atari ibyo, ataco tumamwica. Hariho rero abageze ku rugero kuvuga ngo yaragiye, ngo yari kumwe ngo n'umukobwa wava muri biriya bice. Kandi muri izo mbuga harimo zimwe abazikoresha arabo mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Hariho kandi izindi mbuga nyene abo twumva tuzobikora ko ikiganiro, tuzi neza ko ari abakozi b'iperereza bahembwa n'iperereza. Umuntu akibaza ingene urubuga rushobora rukoreshwa n'abantu bazwi n'iperereza rushobora kwaduka rugafata umushikiranganje wa leta atarahambwa, rukamwambika ibintu byose rushaka, ntihagire n'umwe akurikirana urwo rubuga kandi abagwandika ko bazwi. Buriya Perezida Nkurunziza yapfuye, iyo haba imbuga nk'izi zigatangura kumwandika ko ibintu zishakiye ari abantu bakorera iperereza bazwi, muribaza ibintu byashobora kuba bako. Ariko kuri uyu mushikiranganje n'umushikiranganje wa CNDD-FDD wa leta ya CNDD-FDD yarazwi muri iyo leta, abantu barihaye kumwandika ko ibyo bishakiye vyose, nta numwe yakurikiranye kubera izo nyandiko zituka uwo mushikiranganje. Ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko bijya bintu twariko turabwirwa vyari vyateguwe ko bica bivugwa uko nyene. Rero bakwiragiza mu bantu bose isanganya, ukuboregwa, umushikiranganje adashoboka, bikwira gutyo, hanyuma ntihaba amatohoza namwe. Rero ku jewe aho mpagaze uyu munsi, simvuze ngo ni jewe nemeza bishwe n'abatishwe, mugabo mvuze mon intime conviction uko je ndabibona uyu mushikiranganje yarishwe. Ego Pacifique nazwe amakuru mu dushikirije n'ayabatari bake bagiye barashikiriza batandukanye, biragaragara ko umushikiranganje Gabi Bugaga yagandaguwe. Ariko uno munsi mwebwe ku makuru mufise, mwoba muzi ico yoba yarazize? Ko munde mwavuze mwagize muti yari umuntu abana neza atangorana agira n'abantu, yoba yazize iki? Ayo makuru mwaba muyafise?
ni ikibazo kitoroshe ico ariko naho nyene ndaza kuvuga ibyo nagiye ndaronka murazi ko Focode ivuga muri conditionnel hariho nabonye ku rubuga rwa Facebook abantu banyandikiye ngo ntusubire kutubwira ngo bya bindi ngo yoba ngo vyoba ngo ama hypothèse oya niko abandi hagati y'akazi na muntu burya niko bavuga amashyira hamwe bene aya yacu niko bavuga ntitwigera tuvuga ngo twebwe turemeje kuko ntituri amasentare ntituri inzego zijeje kwemeza bene ivyo bintu baze kunyumva yuko mu kubivuga ndabivuga uko nabironse mugabo atari genza kuvyemeza ngo niko kuri mugabo uko nabironse ndabivuga uyu mushikiranganje ubwa mbere bwo twaraganiriye na bamwe barabagenzi biwe bakomeye bariho muri abo barabagenzi biwe yarababwira ko afise ubwoba yarababwira ko bamwe muko babibavuga yuko n'intumbero ko yohava ava mu gihugu yari murimwo bamwe abandi bakatubwira ko byamushikiye akiyumvira no gutanga imihoho ahandi bakavuga ko mu kwezi kwa 12 cyangwa mu kwa mbere President Ndayishimiye yoba yaragombye kumukura ariko muri ico gihe ngo umukuru w'umugambwe aravyanka ndabivuga uko nabibwiwe kuko abo bose ko ari babiri umwe wese arashobora kucavuga ati ibavuze sivyo kandi nibwo burenganzira bwabo bazoba bagize neza ari babikora hanyuma ikindi cyari kitwe kuri uyu mushikiranganje nuko yafatwa nk'umwana muri politike so umwana w'amaraso nk'umwana wa Reveriyano Ndikuriyo abantu bose bavugana na Gabi Bugaga ashatse kuvuga ko ikintu gikomeye yavuga ko yagihawe na afande yavuga ko afande yavyemeye yavuga ko afande ahagaze aha uwo yita afande yarinde iri jambo nirimberewe mu Barundi afande ri jambo rimenyerewe nko mu gisirikare cy'u Rwanda mu Rwanda bavuze afande ni mushefu ni umukuru w'abandi aho babari rero ure yari yita afande yari Reveriyano Ndikuriyo bavuga ati yabigendera yavyiyemera bamwagiriza ko yiyemera ati muri we wamengo we nyene n'igitutu cya Reveriyano Ndikuriyo mu baganira hamwe yoba yakishamwo akerekana kutumvikana kuri hagati y'abatwara Burundi uruhande rwa Ndikuriyo n'uruhande rwa President Ndayishimiye hari ibyo ntaza kuvuga cyane kuko tuvuga uwitavye Imana twava dusanga tunamubesheye ngo yaravuze ibi ari ibyo nabwiwe nanje ntavyo nopfa kwemeza ngo yarabivuze gutyo ibyo muze kundinda hariho bimwe nza kugeguza mu kubivugako hanyuma igihe Ndikuriyo asubiye kuronka ubuyobozi bw'umugambwe CNDD-FDD yuba yashaka ko uyu muntu yomubera umuvugizi mu mugambwe ariko mu biro by'umukuru w'igihugu niho hoba havuye abatashaka ko Bugaga ari waza kumuvugizi wa Ndikuriyo baravuga barashiraho ibituma adashobora kuba Bugaga naho yava mu ntara yagutse ya Bujumbura ubu avimuhuta bavugize bati umuvugizi yoba mu gisagara cya Bujumbura yoca n'umukenyezi w'umututsi kazi baca baragira bati baca bafata uvuye mu biro by'umukuru w'igihugu Doriane Munezero abari wajya muri ico kibanza ariko Ndikuriyo we bavuga ko yashaka ko ari Bugaga mubera umuvugizi ikindi nuko mu kuja ngo muri seni ujya mu guhigu rabi by'amatora murabi kibanza Bugaga yarafise Bugaga n'umenyesha makuru yakoze muri RTNB mu nzindi nzego yabaye umuvugizi yarafise ico cyumenyesha makuru cyane ariko ageze muri seni si umuvugizi wa seni muri seni afise ikibanza gikomeye cyane kirabwa na benshi uwo bita komisera araba logistique na approvisionnement niwe ajejwe amasoko nico kibanza c'amahera rero bagira bati muri seni yari nk'ijisho canke yicariye umugambwe na Reveriyano Ndikuriyo yarahagarariye inyungu z'umugambwe n'iza Reveriyano Ndikuriyo mu masoko ya seni umuntu ariko aravuga amasoko ya seni abantu barashobora kuba batibaza ivyo bintu uko bingana baragira bati naho wofata isoko rimwe isoko ry'ikarata y'itora ijya carte ijya bulletin de vote atijya yonyene n'amamiliyaridi abantu badashobora kwibaza ingena ngana ku muntu aronse iryo soko
rero abantu bamaze imyaka bahabwa iryo soko ryo gukora irya bulletin de vote n'ishyirahamwe mu bisanzwe rya CNDD-FDD rikorera CNDD-FDD hakabamo rero n'izindi nyungu z'umukuru w'umugambwe atariko iryo soko ngira ndabivuge kwa kundi niko babimbwiye si ibyo fise hari uwundi muntu yariko arariraba cyane muri kino gihe hariya hejuru gose danse kuvuga izina mugabo hariya hejuru gose kumwe hama havugwa hariho umuntu waho yariko araraba gose iryo soko yashaka ko iryo soko nawe rimujako agenda muri kino gihe ariko ashinga ubuntu bwinshi cyane mu bisata nka byose by'igihugu agenda yigarurira amasoko mu bisata nka byose ikindi abantu benshi ariko baravuga batibuka nuko Gabi Bugaga atari bwasubirizwe muri Sena yarabaye mushikiranganje mu kwezi kwa k'umunani ariko muri Sena ku ikibanza ciwe kiracagaragara ntarasubirizwa ikindi bambwiye bati igena giwe muri leta ntabwo Bugaga yatanzwe na Reverend Kuriyo yari yitwa ko ari nka se wiwe muri politike ati kumugira umushikiranganje yari intumbero yo kumukura muri bimwe by'amasoko muri Sena agiye no muri leta hari ikintu cyakozwe ubushikiranganje bwiwe baciye babumanyura ko igisata gikomeye cyane hariho benshi nabonye baza barandika ngo amasoko ngo y'ibintu ngo bya limitere n'ibindi nuko hari ico batazi Bugaga agenewe kuba umushikiranganje yari umushikiranganje ajejwe ibimenyesha makuru no kumenyesha makuru gusa ariko imbere yiwe hakiriho Leokadinda Cayisaba uwo yasubiriye yari umushikiranganje ajejwe ibinyamakuru ibyo bimenyesha makuru kumenyesha makuru hamwe nibi bijanye n'ubutunzi buvuye mu buhinga ngurukana bumenyi bita economie numérique nuvuga kuri Leokadinda Cayisaba ico gisata cyaca kiraba ibyo byose bya za limitere na cyane cyane isoko rikomeye muri kino gihe riraba bamwe bo hejuru cyane nako ndavuga ibijanye na muri Onatere bayikura ko Onamobe hamwe n'igisata bariko barazana n'ibindi aho muri ico gisata hariho ibintu byinshi bikomeye biri mu inyungu z'abo bantu bo hejuru cyane nase kudoma ko urutoki no munsi ngo mvuge ngo banaga rero uwo mushikiranganje urabye ubundi bushikiranganje bwose ngene bwagiye burakorwa bwose bwagiye buraguka babushyira ko ibindi bintu byinshi matwasambuwe bwinshi hasigara ubushikiranganje 12 gusa ubwo kwa Bugaga nibwo bushikiranganje aho kubwongera babumanyuye babusigariza ubusa babusigariza akantu gatoyi cyane na bamwe bandika bavuga bati n'ubushikiranganje nta n'amafaranga menshi bwari bufise no kuvuga no mushikiranganje aje yinubwa mugabo hari ahantu bamukuye rero abo muri CNDD-FDD tuvuga nabo bavuga bati mu byo ashobora kuba zize hariho ibijyanye n'ayo masoko yo muri Seni hariho umuntu abantu urabona iby'amatora umurindi biriko yishwe indwi zibiri imbere y'uko ibyo by'amatora bifata umurindi tubona bifashe kandi nta bantu bagira ijisho muri bya bintu bya Seni bakagira bati jena nabageje ikibazo none ukuntu yishwe ko bibonekesha abantu menga sabanyamwuga turavye uko ubundi bahora bakora ubwicanyi na wa wundi wo mwipereza yavuga ati murabona bijya bintu ko byakozwe n'abantu batazi ibyo bakora ibintu byose biraboneka ntibinanyegeje ko ari umuntu yishwe abandi bo bagize bati babikoze n'impaka icyatumye basiga ko ikarata ko ari uwo muri Seni birafite ico bivuga ntabwo babigiriye ubusa bamusize ko ikarata ya Seni kubera iki nta na kimwe kivuga ko ari umushikiranganje ariko ko ari komiseri wa Seni cyo kiriho n'ubutumwa ati n'ubutumwa kubo yakorera n'ubutumwa kuri urwo ruhande bari kumwe n'ubutumwa ku bandi bose bari muri iyo systeme batazi ibyo barimo n'ubutumwa kuba babiretse kujya nimubibona uko twabikoze ni message iri claire bahaye abantu ati mukabandanya namwe tuzobagira uko ariko ikibazo cyari Pacifique munavuze ko ari ubutumwa bwo butumwa bwagomba guhabwa nde ko mwavuze mugasigura yuko umushikiranganje Bugaga yari nk'umuhungu wa Reverend Ndikuriyo byo byagenze gute ngo bamwumvishe ko bategerezwa kwica uwe yafata nk'umuntu wiwe
cyangwa babikoze boba batabanije kumenyesha Reverien Ndikuriyo. Ngarabwira ko atari ubwa mbere muri iyo ntwaro hishwe umuntu yegereye cyane Reverien Ndikuriyo, sibwo bwa mbere. Abantu bose ngaha babakurikirana amakuru dutanga baribuka inyuruzwa n'ibugwa irengero bya Oscar Ntasano yabaye umushingamateka akaba n'umukenguzamateka w'intara ya Makamba. Uyu yafatwa ko ari we mu financier, ari we abanyarwanda nibo bafite ijambo ryiza rijyanye n'icyo cy'umufinansiye, bari umutanga umuterankunga ni ukuvuga ubutanga uburyo bwatumye Reverien Ndikuriyo akora ibitari bike mu byo agera ko muri politike no mu bindi, mu kwiyamamaza no mu gukora ibindi migambi itari mike. N'umuntu yamufashije byinshi. Imakamba bafata ko ari ukundi kuboko kwa Reverien Ndikuriyo. Genda umunyamakamba ivyo mvuga ndazi ngene Ntasano yafatwa bene Ndikuriyo. Yari nundi wewe yari nk'umuvukanye nawe. Umwe dufashe ko ari nk'umwana we, ubundi yafatwa nk'uko yo wari umuvukanye wa Ndikuriyo. Murabona ngene Ntasano yishwe nta cyakurikiye, kandi Ndikuriyo ari umukuru w'inama nkenguzamateka. Muri CNDD-FDD barafise ikintu bagendera ko kibi cyane, ntibapfuye. Nta namwe muzobona umuntu yapfuye bakamupfa, nta na hamwe ndabibona. Upfuye karabaye biraheze, umugani wate no ku rugamba twaca duhamba tukarengana. Nuko bameze, ntibigera bapfuye. Barashobora kugupfa ukiri muzima, aho barashobora kugwana ariko bapfuye. Aho twavyumvise abantu bumenga baragobye gupfa wapfuye ni Bunyoni ariko araburana agira ati jewe nashaka kumenya icishe nkuru nziza, numvise bimwe bya wa mupfumu, ariko ubundi niba wapfuye wababazwa ivu yariheze. Rero umuntu icazi Ndikuriyo yoba yaramenyeshejwe ko bagiye kwica Bugaga, ntavyo nzi. Byo byabaye atabizi nawe akanguka mu bandi, ntavyo nzi. Ariko kirashoboka ko ari ubutumwa yahawe, kuko nkuko twatanguye tuvuga za mpande zibangabanganywe muri uwo mugambi bimaze imyaka biriko biravugwa. We nyene murazi byavuzwe nyene yahatswe, ariko hatswe ntaza kugaruka avuga ngo bampakije, babone iwabo kamara gacerere ngene bene ivyo bintu babiheza, bafise inzira zabo babihezamwo. Ariko birashoboka ko ari ubutumwa yarungikiwe, tukabandanya unana ibishobora kuko n'ibindi. Ariko mwibuke kandi ko muri iyo ntwaro hariho n'undi mushikiranganje yavuzwe ko yakwiye kwicwa mu misezi, nawe ari ku ruhande rwa Ndayishimiye. Mushikiranganje Alain Ndikumana wewe yanubahutse kuvyivugira, bundi ntibigera bavuga ko bagira bicwe. Nibaza ko tumaze kumva abantu babiri gusa muri CNDD-FDD bavuga ngo bagira bicwe, Ombudsman Rukara hamwe na Alain Ndikumana, nibo bantu bamaze kwaduka bakaja imbere akavuga ati twebwe turashobora kwicwa umwanya n'umwanya. Muri ico gihe Alain Ndikumana nawe nuwahe? Alain Ndikumana nuwa Ndayishimiye. Abavuga ko boshobora kumwica ni ku ruhe ruhande? Hari abaciye batangaza bakora amatangazo. Ibutse ko Ndikuriyo we nyene yavuze ati mbega uwo mushikiranganje yoba ashaka gutabagwa n'abavuye mu ijuru. Mbega umushikiranganje avuze ngo umutekano wiwe ntukingiwe mu Burundi, ninde yose garakingiwe. None umushikiranganje yegereye Ndikuriyo niwe kumbura ashobora kuba aciye yicwa, kandi abashikiranganje bitwa ko bakingiwe. Ego me Pacifique yazwe ikindi kibazo tugira tuvugane ko muri kino kiganiro ni kijanye n'ibi bigwanisho bimaze iminsi bivugwa, aho abanyagihugu batandukanye batanze amakuru yuko hariho ngo amakamyo yobagera ku 83 y'ibigwanisho aci Burundi akakerekeza mu gihugu ca Tanzania. Ivyo bigwanisho mubifise ko amakuru yahe, bivahe, bijaye, bifise ntumberi yihe? Mbega hoba hari isano hagati y'ivyo bigwanisho n'urupfu rw'umushikiranganje Bugaga? Aho mbona ko bishobora kugira isaniro si nini cyane, ariko birashobora kuba bifise aho byohurira. Ni hehe? Jewe narafashe umwanya wo kuraba ibintu byabaye muri iyo ndwi ukuntu bingana. Ibintu byabaye muri iyo ndwi y'urupfu rwa Bugaga. Bugaga arapfuye mu gitondo cyo ku itariki 16 kwezi kwa kane. Amafoto araje, turabwiwe twese ko yagize isanganya, abantu bari suro shock, ibinyamakuru byirutseyo, abantu bose ariko ararondera ivyo ari byo, ayo makuru yose asohoka tukibaza ko ivyo ari byo. Uwo mwanya nyene abantu bibuke ikiganiro tukaba tumaze indwi zibiri dukoze ngaha, ivyo nari nababwiye amakamyo 23
yari yinjiye mu Burundi hari ku munsi wa gatanu. Ikiganiro niba twagikoze itariki 12 no kuba kwa ayo makamyo azoba yari yinjiye itariki 10 yinjiriye ku kivuko cy'i Mombasa muri Kenya. Araza ndababwira ingene aherekezwa n'abasirikare ba Kenya, ageze ku rwego rwa Tanzania aherekezwa n'abasirikare ba Tanzania, akinjira Ikobero, hanyuma amakamyo yinjira mu ikambi ya Mukoni yuzuye ibigwanisho. Nari nababwiye ko abashoferi b'ayo makamyo batangaye bahageze mu gihe bari bazi ko bacyabandanya Bujumbura, bababwira ngo nibatahe, ngo iyo bazobandaniriza bazoyabwira ku wa mbere wakurikira. Aho ku wa mbere urumva niho hacyaba igikorwa gikurikira cyo kubijyana iyo bija. Narangije ikiganiro ngira nti iyo bija biramaze kumenyekana ko ivyo bigwanisho bica bisubizwa muri Tanzania. Ni rero ko ndabivuze ngaha, ndibaza ko abatwara igihugu bazakugira ingorane yingene ku wa mbere nyene baca bikatisha babitware muri Tanzania. Naraye ndabivuze amakuru naronse ningene kijya iganiro twakoze cyateye ijambo ryo mu Gifaransa banyandikiye ngo cyateye panique mu butegetsi. Mu butegetsi habayeho ihungabana kubera ibintu warayivuze, bose bariko bibaza ingene iyo information utanze bayigira, kuko byari ibintu binyegejwe cyane, nta muntu umwe yabivuga. Tibonye nariko bacyanamwe ngo mu butegetsi hejuru hari umuntu ariko aramena amabanga akomeye y'igihugu ayaguha, ntibazi ingene ibyo bintu babigenza. Rero hamwe ku wa mbere abashoferi basubiyeyo babwira ati n'ubu nimurabiye mubandaniriza tuzobabwira. Aho ku wa mbere nta cyakozwe, imodoka zagumye zipakiye bya bigwanisho aho mu ikambi ya Mukoni. Icyo namenye nuko hariho izindi zitatu zavuye ziza kwiyongera ko, kuko hari ayandi makamyo yari yaje imbere 60. Muri ayo 60 atatu aragira ingorane mu nzira, 57 abandanya amaje Gitega ayandi aje Bujumbura, nayo atatu baca bayazana muri ka ya Mukoni. Cyaziba ikamyo 26 imukoni. Ku munsi wa kabiri naho nyene barambye ati kumbure ejo abashoferi bari atanguye kwiduga, amafaranga yabaheranye mu mahoteli, batazi ingene bari bubandanye, bacabye ati ejo mu gatondo birashobora gukunda. Urumva kuri wa munsi bateza gusubira inyuma hongeye kwindi misi 2. Rero mu gihe turiko twumva amakuru ya Gabi Bugaga, ubwo nyene cyandonka amakuru avuye imukoni nayo aterega za kanyo ziriko zirasohoka. Mu kuzisohora bakoresha ubuhinga bw'ubwira abanyamuyinga ntibabonere rimwe makamyo menshi asohokeye rimwe, nkuko nari nabivuze ngo bacyayibona ibyo ari byo. Bati basohora zine gusa, hasohoka zine zigaca no mu nzira zidasa. Aho zine zisohokeye haca umwanya zindi zigasohoka zigaca mu wundi muryango, mu yindi rembo atari ryarindi zimwe zine za mbere zaciyemo. Babigira umwanya muremure, zagiye gusohoka zosingira gushika nko mu masine zikiriko zirasohoka ku Mukoni, maze zifata inzira yo ku rubibe rwa Tanzania. Aho naho bahageze basanga ku ruhande rwa Tanzania ntibarazana abasirikare ba Tanzania baza kuca baziherekeza. Zica zisanga zitegerezwa kurindira ku musozi nimba witwa Kinazi imbere yuko ushikira Kobero. N'abanyagihugu baratwandikiye afise ubwo bavuga ko batatahura ivyo bintu, afise ubwo ko byabaye baturikira ko nk'abimwe byo muri Kambaza. Haca rero aho Ikinazi hazamwo na zimwe 57 zari zagiye Gitega ni Bujumbura, zose hamwe ziba zibaye amakamyo 83. Ndafise amafoto yazo ziri ngaho, ndafise video yazo, sinabishiza habona kubera ko hariho bimwe byo cyavyerekana bari bafashe izo video bari bo, byatumye ntabishira ku mugaragaro. Ariko izo kamyo ndafise ibimenyetso byazo byose, hari bafotoye ama plaque yazo ndayafise, bikenewe ko bijya mu matohoza akomeye. Ibyo byose no bitanga ku buryo amakamyo beneyo bashobora kumenyekana. Hanyuma harakiyemo rero nk'iminsi nk'ibiri ikamyo cyazirabandanya muri Tanzania, babasirikare bazirekeza baraboneka. Muri uyu mwanya ndiko ndavuga amakamyo yarashitse ku kivuko cyatanga. Amakamyo 10 aramaze gupakurwa, amakamyo 73 ari muri parking aho ku kivuko cyatanga muri Tanzania. Bararindiriye ko nazo zipakururwa, nk'abati kumbure zopakururwa ejo cyangwa hirya yejo, ariko izo kamyo niho ziri. Nimba bashaka kumaririza ubunyene barubika intumwa zije kuraba mu kivuko cyatanga muri parking kwa amakamyo 73 adahagaze arindiriye gupakururwa aho yavanye ibigwanisho mu Burundi. Sinza kugera kure tufasha ikiganiro cyari kigeze giheruka ngo ndazi y'ivyo bintu bizohereza.
gushika bararindiriye ubwato bushika buke bupakira ayo makonteneri y'ibyo bigwanisho. Amakuru mashasha mfise naye uyu munsi kuri ibyo nuko bino bintu bimenyekanye bitevye, nuko byari bimaze igihe biriko biraba. Hariho ikibanza i Bujumbura cegukira igisirikare, ikambi aho benshi bahora bita kera Burutex, Burundi Textile, n'ahantu hakorerwa impuzu imyambaro y'abasirikare mu myaka iheze, n'ahantu mu nyuma havuye hahindurwa ahari mashini zibaza, ahari ibintu byinshi by'ubuhinga tekinike bene ivyo byo mu gisirikare, harakorerwa imiduga. Ico kibanza mu minsi iheze abasirikare babizi neza bavuga ngo caragurishijwe, uco bakitakira igisirikare kitakitwa ko ari kambi y'igisoda. Mugabo ikibatangaza ni ikibanza ca mbere gicunzwe mu Burundi kumbure kurusha n'ikibanza c'aho umukuru w'igihugu aba. Aho hantu nta muntu harengana ngo hahagarare, kirazira. Imodoka naho yoba ihagiriye ingorane ubu nyine hacaza abasirikare bategeka kuyisunika kwiteza kuvaho, kirazira guhagarara ku miryango y'aho hantu. N'abasirikare bandi basanzwe ntibashobora kujya aho hantu. Barambwiye ingene abasirikare bacunze ico kibanza cya Burtex n'abasirikare begukira polisi militaire. Sinzi rero ingene icegera c'umukuru wa polisi militaire yigeze kwiyamvya, yari mu major mu XFAB, maze ko amakambi yose yo komanda ari XPMP XFDD, icegera ciwe ari wahoze mu bafabe. Nawe icegera aravuga ati komandase aravuga ati none jewe namandungika abasirikare banje gucunga ahantu kizira ko nanje nja kuraba, ndakeneye kumenya abo basirikare banje byo baconze byarivyo. Erega ba major aritora ngo aragiye kuraba ku muryango, hashyitse baramuhagarika bamubwira ati ngaha kirazira kuhinjira. Bamubwira ati mwebwe si je ndabagaba, mwebwe murashobora kumubuza ko ninjira aho mwebwe muri ari je ndaharaba. Arinjira, telefone ubwo ngiye muri etat major, komanda ansego w'ikambi baramuteruye n'iminwe, baraterura baja guta hanze abasirikare arongoye. Abasirikare batoyi baterura major muzima, komanda ansego wabo baja guta hanze nk'umuhimbiri uwo ari we wese. Uwo munsi nyene ngo yarayahinduriwe ikamba akoreramo, uwo munsi nyene yarayakuwe kuba komanda ansego wa polisi militaire. Murumva ico kibanza ingene kimeze. Nahora numva ndiko ni kenshi nkunze kubaza nti muri Burutex ariko habera ibiki. Abasirikare banyishura kuko atamakuru nyene bafise, bambwira ngo aho hantu hafiswe n'abarusiya, ngo ntituzi ibintu bakorerayo, ngo baba bakora amadrone, ngo baba bakora ibiki, niko byavugwa. Amakuru mfise nuko ico kibanza gifiswe n'umunyaribani. Umunyaribani amazina yiwe arashobora kuboneka n'ibindi bimuranga bitari bike byoshobora kuboneka. Umunyagihugu umunyaribani yoba yamaze n'imyaka itari mike aba mu Burundi, ubari ngaho imodoka barambwiye agenderamwo n'ibiki. Uwo munyaribani yoba ari wafise iyi marche yo kugura ivyo bigwanisho, mwisanzwe ni wabigura mugabo bikitirirwa Uburundi, biza ari bigwanisho vyitwa ko ari bigwanisho vy'u Burundi. Abategetsi b'Uburundi bariko bajya komisiyo y'ivyo bigwanisho. Iyo bishitse amakamyo menshi ashikira aho muri Burutex, niyo byaca bija, niho bimwe bipakururwa. Narabivuze nti hariho bike bike bipakururwa. Umwe mu bahinga mu bahoze bakomeye gose muri CNDD-FDD yambwiye ati jewe nzi bya CNDD-FDD n'ivyo by'ibigwanisho, igishoboka nuko komisiyo zabo bashobora kuba bazihinduye ibigwanisho, bakavuga bati okay, hariho amahera muzoduha mugabo hari ikindi gice twifuza ko ibigwanisho natwe turabikeneye, muzobihinduremwo ibigwanisho, muze muraduhamwe ibigwanisho bikeyi. Rero hariho bikeyi bipakururwa n'ibindi mu nyuma bica bipakirwa. Hari imodoka zimwe zitapakururwa nk'iz'abatanzania n'abakenya, iz'abarundi zo haraho zipakururwa. Nta wuzi zipakuruwe ko hari ibindi bintu babikora ko ivyo bigwanisho ntavyo nzi, cyo ntaco ndamenya. Hanyuma bikazopakirwa izindi modoka bikaca bibandanya muri Tanzania. Nuko amakuru mfise kontra ya mbere yavuga ko hateza kuza amakonteneri 300. Numva amatari make ngo aramaze gushika, ho hariho amakonteneri atarashika. Ubu rero igikurikira nuko hakenewe kontra igira kabiri, yoba nayo nyene izoba yerekeye andi makonteneri 300. Aribo bagira bo mu vyumviro byavuga bati iturigwa ijya kambi ya baza ishobora kuba rifatanye n'ivyo bintu,
hakaba harimo ko ubwa mbere nawe bivuze mu gano giheruka gusigura ibigwanisho byinjira ku bwinshi bitazohiboneka mu bubiko bw'igisirikare cy'u Burundi bizoca bisigurwa nuko vyahiye insiguro zo ko ibigwanisho vyarahiye bakagira bati harimo n'insiguro y'ingene Burundi bushobora kuvuga mu makungu impamvu bugura ibigwanisho byinshi cyane muri uyu mwanya bakira bati murabona stock yacu y'ibigwanisho yarahiye ubu turiko turasubiriza rero harimo icyo cyuko hari ikindi gice gira kabiri kibindi yindi commande y'amakonteneri 300 canke arenga yo bigira ishikirwa biriko bijahe aho hantu gushikwa no munota nta nyisho mfise ndabiriko tubiriye turondera tuzoteza tubitora mugabo kuri no munota ndiko ndavuga ahantu destination finale y'ivyo bintu nayo gusi kiboneka nuko Burundi buriko bugurira ibigwanisho ikintu nkore jambo ry'igifaransa novuga inantite itari